nza kubera umugabo nanje umbera umugore twakora urugo rwiza ni Christian B ari kumwe na Muhoza Godasa kubwira ngo I do Christian B ariko aririmba ikirundi mega si Christian B Jandi awa numva ujya tumwitango ni Dajo wo mu Burundi ariko aririmba ikirundi mega siwe carrément turacha ahinduka acha ucikundi umuntu anapiga sirenge ya kirundi Sirenge ya kirundi sirenge ya kirundi erega ivyo onye urakreya ndaki hariho nundi mubingwa kera byara bimushikira ukiga icyo kinashise kuvuga ukakibura no kutamenya kirundi wapiga sirenge tuvuga ndakula musa ndababwire ko ndabara musa ndababwire ko turetse onye ariko hariho nundi Larijo nawe niko yarameze muri munsi yahera yego mugabo kujya kunuvuga irivuga rigasohoka kuvuga okay yagombye kuvuga inkoko canke inkoko muri birare na arafrokera niko yarameze uravyibuka kuri Sheba n'ubu no kujya ya urarondera kiravuze ukakibura kandi gagihari urumva ugasubizamo kandi rigira kabiri none hantu yashatse kuvuga yagombye kuvuga iki basanga ni kirundi kandi nawe uzi ivyo biva kuki musanzwe ni kirundi kiba ari gike cyane gike si kirundi gike ahubwo ni ko sanzwe avuga ingene ukivuga ingene ukivuga mu Giswahili bavuga ngo ni utamshi ngoja kuvuga ingene ukivuga sigike ni ingene ukivuga oya shaho urabona kuri ni gike kubera ko ndakwereke baba nyene turavuga kwa T-Max T-Max we afise accent atayisi sana ni ikirundi sebo arafuna urumva numwana nyene muri bwiza haje anyugiye kubiraba nica kirundi gikenye champagne kibodo aranjohera kibodo ni ntirumbeko urumva ngo arafro ni gutya arafro urumva umuntu gutya turi kuri televiziyo kandi abantu nyimba utaraga subscribe cyo gituma cyo mutabizi kaza mu kintu cyo twese cyo tuzinga emwe oya je kibodo ndamwemera bro tuzokwisanga tuse turi ahantu ntituzi ko turabana bacanke ngo turaduga asante sana simeze gute rero mu Mukozo Festival abona yuko Jameze gute Mukozo Festival na Kipodo Ebana jewe naragize amahigo cyane yo gushobora kuvugana kumbona abandi bari kukira baratwongera atubwira ati uko biri kose Mukozo Festival ni fresh cyane ko byatangiye ku mwanya ariko ko urazi neza yuko hajyanye bakubwira ngo urashobora gutangura mu mugabo ntuweze ku mwanya birashika rero ariko rero byatangiye ku mwanya bivuye n'amakuru mugenzi wacu Elodie dukundane yari ko aduha ku mwanya kuko yari ku kibuga atwongera atubwira ati uko biri kose yamaze kuza anye hamaze kuza ubu tugeze muri bino bintu rero Mukozo Fest yarashoboye kubaza akantu kumvikana cyane ko batanze ama award yose ashoboka baratanze ama sector yose ashoboka ariko jewe cyanibagira naravyanditse navuga ati none ubwo kabisa abantu ari umukozo none ko bataza ama award hano atandukanye none ubwo bastureke gutanga award kumenyesha bakuru we basi baratanze mu DJ none ajese ntiyari yabahaye washaka mu ba DJ baratanze mumenyere oya tugiye ku ba DJ ni sawa ariko je ndabaza ikibazo none ishira mu bamenyesha makuru mu Burundi ryatanguye imyaka n'imyaka iraheze abantu batanga ama award ntibaribona naco mufata sha muziki wa ndangakaranga oya no ya igituma tunabafasha nuko amaradiyo yose asemerera akavuza izo ndirimbo z'abartiste n'amakuru deje unye wari watumiwe deje unye bivuga bari batumiye Black FM hari bari batumiye handi masamirizi none kubera ko dutumira mugani ntibaduhereza ama award basi uwo muryango w'itangazamakuru mico kama iryo shira hamwe bakarishimira uko nyimba iryo shira muri hari nuko ririmo abamenyesha makuru batandukanye kandi bakorera ku nkingi zine zigize Burundi none ubwo none iryo shira hamwe ntibaribona oya ntibatwikoza ntibatwikoza Kipodo abari mu abakatahuka ama award Kipodo bivuze bagi batandukanye ko nginda babwiye kwanza bari muri jury hariho Aimable mu conseiller wa Kirtil muri ministère ya EAC na Jeunesse Sport abumva yitwaye Aimable bavyumvise Dismas
yavugije ingoma kuva muri 79 nanyo yari muri Nigeria kuva muri 79 avuze ingoma uyo nawe niyo baho ni nyuma ya Baransa n'iki niyo baho kandi we fondateur wa Rukinzo Rukiteme cyangwa Rukinzo Rukiteme ni basa umwe wamutari kwitaba Imana uvuze yitwa Baransa n'iki Antime Baransa n'iki oya Antime Bese atime barasananikiye ariko baransaka barasananikiye baransakaje ebana bino bintu rero tugarega kega kaje ni vugira Antime reka tugumane cyane wa kabiri ni Roza Twagira Yezu yatanze ingoma kwa muri 78 abasanzwe ari umuvyeyi wa Casco asanzwe ategura ama event atandukanye nk'abwo cy'ubundi ari CEO wa Now Creative bavuga ati we create only happiness abantu bari batatu bari muri jury yaguha amashimwe ubushimwe bwe batandukanye atanze ubushimwe rero 5 ubona ko kivodo ko avyivugira yavuye yivuga kuva kera kivodo muja 5 reka birababaje reka erega mani erega mani jewe naravyumviriye bariko barabutanga ndavuga ati none none tumaziki iryo shira mu bamenyesha makuru imico kama bariko batanga amaward y'imico kama tugarega kegaki ariko farasha naba ivyo bintu fo kuvyiga nabo barakumva ifo kuvyiga cyane mukavyitondesha kuko nimba ari umuryango w'abamenyesha makuru imico kama mukamutanga ama award ku bantu bakoreye igihugu cyane n'abafite icyo bamariye abandi imico kama aho hantu muhige muharabe neza cyane asante sana umugwi wa mbere wari ufise urongoye neza okay umugwi wa mbere yari umugwi mu Buyenzi wo mukaza imukaza y'abavuze b'ingoma bo mu Buyenzi kuri zone Buyenzi no bayabambere abakabiri ako bateze mu kategori atandukanye mu b'ingoma abone mu b'ingoma urumva bisibara ngo club ya y'umukozo bafarashi ntibarose bobo cyane bari ntibiha ibyo ntibari mu sinzi none vraiment none dada yangu ubona none we ari wenyene inambu ari wenyene kirindi numva none rega ni wenyene uri kuratanga oya nta nakamaro ko kuyiha wari ubisanganye tubandanye umugwi wa mbere nawo uvuza navuga have nk'umuntu azi kuvuza neza ishako muri iki yagiye ishako ni ikiga nico gituma abandi tubandanye yaho umugwi uhariya muri mukaza haye kuri commune zone Rohero ama umugwi wa mbere ufise umutayaya neza umutayaya n'umubyinyi umuntu utayaya neza umuntu abantu batayaya n'abantu batamba uretse baje nyene baje batambye b'ingoma baje bose byavuze kabigi hano umutayaya neza yari kandi uzi kuvuza igaba uzi gutwara igaba cyo n'icyo igaba nijya nkoni abari karatambisha yo basha ni umugwi witwa abagendera buntu bo muri commune Muha hara mu Kanyosha hama wadize itangwa rero ngo uvuza neza igishikizo bana bato umwe musi mwagiye gufunga amashuri nuko muravyumva uno mugwi ndangakanga wo mu ntahangwa commune Kamenge hama urimwo umwana muto gusumba abandi akabikora neza ni umwana wa club Ihunja ujya munarenze man akandi Ihunja kuva kera bari bafise yuko bamwe bafise abana batoyi Ihunja kuva kera imigwi yose ingaha hanyuma gisaka ca Bujuma myinshi abantu bariyo beshaga yava mu Ihunja ko Ihunja ni nka bararera ni academy yo kakana kagakobwa nakana kakira nyene yo haragakobwa yumvira umwana muri karaoke ashobora kuririmba indirimbo zirenga 5 ari live umwana mutoyi ugira hari n'imyaka 10 ashika ni imyaka yawe uri kuravuga utariwo harakandi gakobwa ko mwihunja kakana gafise ubushigiye kubiraba gafise entre 4 6 ans nivyo nyene nikaje nyene kinzobe kana we gatomba neza je twarakoranye muri New Force man Ebana nivyo ariko mwavyumvise abana yo kwico gitamo cyatangije cy'isaha 3 zo mu gitondo kwatangiza amawazi gutakugira amahiganwa bibiza gora mu ijoro cyane rikuvye cyane abantu bari bahari kivodo ngo ni baharuri kuhagaze kuri stage wabone abantu bagarukira abantu bigize rya kabiri no vuga muri noci hajya ahantu huzuzwa n'amashow hariho igitamo ca David Wimana abana wenyene yuje abantu gushika none bitavise biko birabera kuri Jade Pebble ushino saha biriko biruza aho bona muri bitamo mu ruhande kivodo aho babuza abantu Ebana Bigi reka je vuga ati
egome abarundi kuva kera barakunda umuziki cyangwa barakunda imbyino mugabo rero uno mwaka aho bariko baravyereka neza yuko Bona Scott hamwe na Mishu bariko bareka neza yuko ivyo gukunda cyane ibijanye n'umuziki ndangakaranga cyangwa umuziki w'abana b'abana b'igihugu nukuri kabisa bari ku murongo w'imbere kandi jewe umuntu arusha kandi kuvuga ngo abantu bacu ngo bakunda umuziki wacu je n'uwo muntu ni Sambamba uko biri kose Kivodo uwo muntu azoberekana nabesha na cyane cyane kandi je ikintu cangyoheye sho nkijya kubona ishobora kuzuza ikaronka abantu ari ibintu wumva yuko ni imbyino ni ivy'ikirundi haya abantu benshi nibahora bavyirukira je ndindiriye oya mukozo rero nk'abantu je ndindiriye igitaramo cyaho gase naco Rodizevu sukumuna oya reka ariko vrema wumvise n'izina Urumva neza yuko nuwo tuteguye kujayo acagenda kubera ico nyine none bakwerese yuko nubwo uzogenda muri Amerika canke nubwo uzogenda ari anyi mu bashwa muri utegerezwa Burundi bazokubwira ngo where you coming from none uca wishira gute am coming from hehe yawa Burundi Alright, that's it. Sana yuko ico gitaramo cyacuruje abantu ubona ko ndavuga ati kundi ruhande Kivodo DJ Scott hamwe na Mishu Miracle aho byabaye kundi abona yuko abantu kabisa vyabaye ebana nabica Toma kuto kitu ndahaza kibazo abagita bya bihari uwo munsi ari muri no weekend igitaramo cha handball day cyo kwizana beach cyo gitaramo cyo kurondera uburyo canka inoti canka amahera bazogira bitwaje abakibi ntamba mu rugaba zakinga bagiye gukina muri Croatia deja bashitse yumaze ko n'umunsi ofisi na match yawe ya mbere yareka ni baragenda ari baragenda yo gutegura witiranije petete ni baragenda muri ko nashaka ariko birategurwa sinavuba ariko uko biri kose nababwiye uko byabereye kuri Zani Beach abatumire bari Vishulo hariho D1 hamwe na Dramati wabiteguye ari DJ Poliva muri Crystal Event abone bari bakabiteguye kugira bashobore kurondera amahera yo gufasha abakinyi inye byameze abantu kabisa ne kwitari kwa rinca ikirenga namutsaro komedini barari MC Babalaw MC barami pro bose baraba MC ariko abantu bari bahari bari abantu bake cyane bashoboka abona yuko kabisa yatanga amasponsors ya za Banco Buzz abandi nabande inoti kabisa ne kuboneka ariko n'umunsi by'igihugu gikorwa bagiye gushigika isigaho nyine bana Kivodo ariko bashaka gushigiriza jewe kumbure bigiragira nzi gatoyi cyane vuga ati niyo mpamvu abantu bategura ibiteramo bashiraho iyo option y'abantu biruwa byo kurondera ubufasha kirikare haje biraryoshe bigi gutegura igiteramo kigaca kiba waramaze kuronka ubwo buryo washizemo cyangwa uburyo wifuza mbere yuko kumbure twebwe na Scott na Mishu hamwe na Bigi tuza guterera kuri ya matike ariko no kuvuga ayo mahera kabone mbere hanyuma nanje nkaza kugura yatike nza kungana cyangwa nza guterera kuhira kuri ya yandi abamaze kuboneka kumbe rero kavuga ati nyimba abantu batabaye benshi mu cyo giteramo ariko uruva neza yuko deja igihome cyari kimaze kuba kavuga ati uko bivuze akaronto tumaze kuronka biciye mu sponsor ariko mbere y'ibiteramo na Kivodo singuciriyemo ni ibiteramo bitegurwa mu akaronto kamaze kuboneka habitamo bitegurwa byamaze nta communication cyangwa marketing bari bakoreye ijya show hasuzuma kava menshi habwo yahuriye na show ubwa mbere ingo ya Dawjeno cyo washarabaye yahuriye ni hari n'andi mashow burya guhura n'umukozo na kwambara ibara je basi kuvuga ngo kwambara ko mutere umukozo ni evenima irimo baje mu gisagara ca Bujumbura bose bashushe oya deja honyene ajya maklub bajya maklub bavuga ihunja yonyene irimwe abantu barenga 180 ibaze abose bazira rero 180 bose baje gushigikira ihunja bisigura yuko kandi babandi baje mu bitiramo nyine bingi justement Toto Town no kuko rero ugiro nk'abandi bacaja ku muhari yepfa muri kuri Zani Beach agira ngo ba VIP nyene basanzwe baje n'ubundi ikira cyakabi cyabaye tware muri kibazo cy'igitoro harano haragoye kugenda igitoro kiragowe buryo cy'igitoro cyatuma naco nyene ibintu bigenda ntabi buryo kugenda na taxi tugeze muri press conference gari taxi aho hagera ku 225 gusa bave 225 umva 225 ugiye muri press conference nyene gusa Ebana Bigi uvuze ko cyane kwiyunguruje nibuka yuko ibyo kwiyunguruza ari hatari je munyibukije ibintu byaraye bimbayeko ni yumvire kuva hajya